Uwa mbere muri abo banywanyi b'umugambwe CNL bayoboka Agatongwasa yafashwe bunyuruzwe kw'igenekerezo rya 2 Ndamukiza uyu mwaka wa 2025 yitwa Fideli Nkurembone yahagaritswe n'abakozi b'urwego rw'iperereza nk'igihe c'isaha imwe y'igitondo kw'ibarabara rya 15 Maramvya aho bita kw'isamariro. Uwashoboye kumenyekana mu bamutwaye ni Atiya Nduwimana. Ico gihe Fideli Nkurembone yanyuruzwa ngo yaragiye kw'isoko aho yari asanzwe arangurira ibikorwa vyiwe vy'urudandazwa nkuko vyamenyeshejwe n'abamwegereye. Umuntu wa kabiri yanyurujwe azwi ku mazina ya Christophe Masemo, yanyurujwe n'umugwi w'imbonerakure ku mutaga wo kwa 21 Ndamukiza zimukuye mu mirima yiwe y'umuceri. Imbonerakure yamenyekanye niyo bita Kadafi. Uwo Kadafi rero yahavuye afatwa ajanwa mu gasho ka komine Mutimbuzi aho yamaze imisi mike acararekugwa. Inyuma y'imisi indwi ku mugoroba wo kugenekerezo rya 28 Ndamukiza uyu mwaka wa 2025 haranyurujwe abandi bayoboke babiri b'umugambwe CNL bo muri iyo zone nyene ya Maramvya, bakaba batwawe n'abantu batashoboye kumenyekana babakuye hafi ya Kotebu hagati mu gisagara ca Bujumbura. Abo nabo ni Evariste Bakevye-Umusaya na Pascal Mango mwene wabo na Christophe Masemo. Abaduhaye amakuru batubwiye ko abo bompi bafashwe mu gihe bari bavuye mw'ishirahamwe ARCT rijejwe kugenzura imihora yo gutumatumanako. Ayo makuru abandanya ashikiriza ko bari bagiye gusaba ko bobereka amanimero ya telefone ya nyuma yoba yahamagaye Christophe Masemo imbere yuko abugwa irengero. Abanyagihugu muri zone ya Maramvya bavuga ko badatahura agacerere k'abajejwe intwaro n'abajejwe igipolisi mu gihe bamwe mu banyuruje abo bantu bari bamenyekanye. Mu ruganda rwa radio RPA twakuye kuri telefone ngendanwa Simeo Butoyi, musanteri wa komine ya Mutimbuzi, aca twishura ko ari mu nama.